ndabahaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya muriko muratwumviriza kuri uyu musi w'Imana igenekerezo rya 18/2026 musangwa ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe mukaba muyashikirizwa na Dondo Dyemba z'umutima afadikanije na Justin Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiyeko. Akarorero k'igihano umukuru w'inama nshingamateka yatanze ko habwa abanyagihugu bafatanywe amasashe bamwe n'abandi bavuga ko kagaragaza ko Uburundi bugwaye kuva ku mutwe gushika hasi bagasaba abarundi kuja hamwe bashireho indongozi zibereye. Abapfakazi n'imfuvyi bariko banyagwa amatongo bakabura ikibatabara muraza kumva amarira n'agahinda vyugarije imiryango itari mike yo ku mutumba Kinyami zone Nyabiraba komine Gwibaga mu ntara ya Bujumbura hari n'ayandi mu kanya n'inkuru imwe mukwayo mu buryo burambuye. Ndongeye kubaramutsa. Indongozi ziratinya gutanga ibihano bivugwa na Geraze Daniel Ndabirabe arongoye inama nshingamateka y'u Burundi. Umukuru w'inama nshingamateka atanga akarorero k'igihano indongozi zikwiye guha ufatanywe amasashi avuga ko atakindi gihano gikwiye uwo muntu atari ukuzimuhekenyesha akazimira. Mukurikire umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Geraze Daniel Ndabirabe. Muratinya gutangira ibihano nk'umuntu bofatana sashe basitse mumubwira uti yihekenye wimire afate muhasenka aca yicara hajya azehekanye azimire ugiye kumupfungisha mizingo yo kumugaburira oya yimuhe ayihekenya yimire uzigurisha azocamira nk'umufuko wazo. Bamwe n'abandi bumvise ayo majwi y'iyo ndongozi ikomeye muri kino gihe mu gihugu c'u Burundi bavuga bati nduguruye twamugina mu gihugu cacu turagwaje bikomeye kumva umuntu arongoye abitwa ko baserukira abanyagihugu bashinzwe gutora amategeko no kugenzura ibikorwa vya leta yubahuka kuvuga igihano gihonyange gateka ka kiremwa muntu ndetse atana hamwe yacemeje mu mategeko amaze kwemeza mu myaka amaze arongoye inama nshingamateka nukuri biteye umubabaro n'agahinda kugira mu gihugu indongozi nk'izo. Igihugu c'u Burundi kiragwaye kuva ku mutwe kandi iyo ifi iboze mu mutwe n'ahandi hose hasigaye iba iboze. Turasaba abarundi kuja hamwe bashireho indongozi zibereye izikomoka muri CNDD-FDD twarambiwe n'ivyazo ndugaye twamugina. Intango ikomeye indongozi z'u Burundi zikomoka muri CNDD-FDD zimaze kwerekana niyo kwemera ko Imana ibaho ariko ukumenya Imana si ciyumviro si amajambo si birori. Patiri Dieudonné Niyibizi mu nyigisho yiwe mu gikorane c'amashimwe categuwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mpera za Kigarama mu mwaka uheze wa 2025 niho yabivugiye. Uwo musaseredoti akaba abaza indongozi z'u Burundi ico bisigura kuri bo kuba zivuga ko zashize Imana imbere. Abandanya ashikiriza ko mu buryo abarundi babayeho ku ntwaro ya CNDD-FDD bigaragara ko hakenewe impinduka mu mutege abiri. Ari impinduka zikenewe ku muntu umwe wese kuva hasi gushika hejuru. Tugomba twinjire muri ico gihugu ca Kanahani, tugomba tujabuke Yorodani, mugabo hari ibisabwa kugira ngo tuze turabwame muri ubwo buzima bushasha muri ico gihugu gishasha. Erega si bose bacinjiyemwo, erega si bose bashitse muri Kanahani. Tubwirizwa kuraba ko tubikwiye. Igice ca gatatu arico ca nyuma, mbega twokora iki kugira ngo turambire mu mahoro mu gihugu tugabirwa n'umukama? Twokora iki twebwe ngaho iwacu tureje kumva abanyisirayeli ivyo basabwa bavukanye nk'uko tuvyumvise mu ijambo ryayo mbere
n'ejo twabyumvise mu gisabisho cy'inkuka y'imisa catwinjiye muri kino kiringo. Ukumenya Imana si iciyumviro, ukumenya Imana si amajambo, ukumenya Imana si ibirori. Kuba twarashize Imana imbere twiyemeje byinshi, dusabwa kubigendera bigaheza bikagaragara mu buzima bwacu. Turahiriwe ko dufise indongozi zemera ko Imana iriho, iyo ni intango. Zemera ko Imana ari Imana, ni intango ikomeye cyane. La première condition, la foi, kwemera ko Imana iriho. Nimba rero Imana iriho kandi ikaba ari Imana, bisigura iki kuri jewe? Kumbura ikibazo nyamukuru gihera ngaho. Nimba Imana iriho kandi ikaba ari Imana igaba byose, nkaba n'umuntu muto y'ikiremwa imbere y'Imana, none ubwo nca ndavyifatamwo gute nimba Imana ari Imana? Twebwe ngaho i Burundi rero iki gihugu cacu biraboneka ko gikeneye impinduka mu buryo tubayeho, mu buryo dukora, ariko cyane cyane ni mu buryo twiyumvira kubu na kazoza. Ingene dutegera ibyubu, ingene twiyumvira kazoza, n'ingene tubaho ku munsi ari impinduka zikenewe cyane. Birabereye ko twohagarara tukaraba ko turi ku murongo wo, ko turi ko tujaho. Hariho abiruka cyane bagakoresha n'uburyo bwinshi baja hatariho, bagakora cyane batujana hatariho. Birabereye rimwe rimwe ko umuntu ahagarara akaraba ko ariko bari kwibarabara ryiza, bari kwibarabara ryo, bari kaja bukuruzi rwo, bari kwatujana mu gihugu co, na cyane cyane iyo uri imbere y'abandi. Hariho byinshi twamenyereye bikwiye guhinduka. Turakeneye changement de mentalité, changement d'attitude, changement de comportement. Umwe mu banyagihugu bumvise iyo nyigisho y'uwo musaseredoti arashima ko yamatanga inyigisho yiwe ayiroresha ku ndongozi zifatiye amaboko imugongo abarundi. Uwo munyagihugu akaba yemeza ko indongozi zikomoka muri CNDD-FDD zivuga ku karimi gusa ko zashize Imana imbere. Aratanga uburorero bubigaragaza, nawe mu mukurikira. Jewe ndi Murundi, maze kumva amajambo umusaseredoti yashikirije mu nyigisho yatanze mu gikorane cyateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa Kigarama mu mpera z'umwaka uheze wa 2025. Navuze nti umusaseredoti nivyo ni intumwa y'Imana, ategerezwa kwigisha ababi n'abeza, cyane cyane ababi, kuko na Yesu yavuze ati ubukomeye si bakeneye muganga, ahubwo umurwayi niwe akeneye muganga. Abategetsi bacu rero kenshi barabwirwa, kandi ndakunze kumva uwo musaseredoti yigisha abaroresha ko akavuga muri rusange, ariko bikumvikana ko abwira indongozi. Ariko twebwe abanyagihugu kubona igihindutse muri izo ndongozi wapi? Umusaseredoti yavuze yuko intambwe indongozi zerekanye ariko zavuze mu majambo ko zemera ko Imana iriho, zashize Imana imbere mu gihugu cy'u Burundi. Nivyo mu majambo zirabivuga, muri kwa kudahinduka kw'indongozi zivuga ibintu kugira ngo zibeshe twebwe abanyagihugu, kuko zizi ko dukunda Imana, dukunda gusenga. Ivyatunaniye twambaza Imana, twitura Imana. Nk'ubu dufise ibibazo vyinshi mu gihugu, izo ndongozi zirazi yuko twebwe abanyagihugu atahandi tuzoyurukiza atari ku Mana. Izo ndongozi rero kugira ngo zisahure itunga ry'igihugu ata munyagihugu akakaje, nivyo zaratoye iyo nzira yo kutubesha ko zikunda Imana, ko zishize Imana imbere. Ni mu majambo rero zibivuga, mu majambo ibikorwa biri kure. Barakeneye muganga, barakeneye ko Imana ibakiza, barakeneye abahanuzi bababwira,
nibatabumvira Imana niyafata ingingo izobifata. Rero abo bategetsi bacu mu rugo kutubesha ko bakunda Imana, ko bumva Imana, ko bayishize imbere bakabivuga mu majambo, ibi ngibi ibigaragaza ko bavuga Imana mu majambo. Wombwira gute umuntu akunda Imana? Ni gute wonyumvisha ingene agaruka agategeka abatwara iperereza, imbonerakure n'abandi kuza gufata abanyagihugu bakabahohotera, kuza gufata abanyagihugu bakabapfunga, kuza gufata abanyagihugu bakabanyuruza, bakaburirwa irengero, hakabura wa murongozi avuga ko akunda Imana ko ahaguruka ngo avugire abo bantu bakorewe akarenganyo, abo bantu banyurujwe, akabishira habona ukuri kukamenyekana, abo bantu bagahanirwa ivyo vyaha bakoze. Mwebwe murumva yuko iyo ndongozi ivuga ko ikunda Imana, ikaba iri mu gikorane gusenga, yatumye haba ivyo, ntiyemere ko ababikora bahanwa baja ku mugaragaro bakamenyekana. Iyo ndongozi koko ibikunda Imana, ko Imana ivuga iti vyogenda gute ngo ukunde Imana utabona wanka mugenzi wawe ubona? Ni gute wovuga ko ukunda Imana utabona mugabo ukiri kurica abantu ubona kandi ujejwe? Ni gute wovuga ko ukunda Imana vy'ukuri ukanyuruza abantu bakaburirwa irengero? Mu makuru yacu y'ejo mukazokurikirana ico uwo munyagihugu avuga gikenewe kugira Uburundi buve mu ngorane burimo. Mubenga bw'ivyuma abanze batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye hano kuri radiyo Haguruka. Abapfakazi n'imfuvyi bariko baranyagwa amatongo mu Burundi bakabura ubarenganura. Intonto n'agahinda, inzara n'amaganya nivyo vyugarije imiryango igwiriyemwo abo batagira kivugira. Akarorero na k'imiryango itari mike yo ku mutumba Kinyami, zone Nyabiraba, komine Gwibaga, mu ntara ya Bujumbura, yanyazwe amatongo n'uwitwa Damiyano. Umwe muri iyo miryango arabishikiriza. Twararenganizwe n'uwitwa Damiyano avuga kuri Ndarubereto mu Kurazoro. Twararenganizwe umukwe wo ku Ndaro avuka ku musozi wa Gomvyi Burima, yaraturenganize aratunyaga itongo, ararondera abamufasha kurinyaga, biragenda turamara imyaka tutarimye, ibyo twarimye twabikomorewe, asaza n'inka ziwe zirabiheza, byose bisigara mu kangaratete. Haheze imyaka 3 ata umuntu aca n'inyani kuri uwo mutumba wa Kinyami. Ngira ngo sinowambese Imana mwezi woni inyumva niyo senge zo n'umurango warituye ubutungane yakizanye muri sentare ya Nyabiraba y'intango, atagirirwa kuri bitagomba umukenyagi ava mu Ruyaga umucamanza waho timadirida wetu urumva kuburana ivy'ukuri ndiwonyagirwa ahantu turakurenganuye, ndaguhaye uburenganzira ugende mu Kabezi naho tugiye mu Kabezi baratwakiye baravuga ati tongo rya Ntamuki n'Akadaba ligaburirwa abana uwo Kadaba na Ntamuki. Madirida agaburirwa itongo rya se wiwe Ntamuki, uwo Kadaba itongo ryiwe barigaburire umudendezo yari baye ko yari kuriyeko, ariko ibyo ntibavyemeye. Uwo Damiyano yahawe itongo na se ukwe yaciye apfubira kuri iryo hese ngo n'icyagomwe. None kugera ubu niba turangire iyo Madirida akomoka, uwo Ntamuki yakomoka, baravuze ngo nta bibanza vyiwe bihari ngo biboneka, niba birangire ariyo bikomoka baca murangira iyo avuka ko tuba ku giti nuko yabavuka kw'isi. Ntiyavyemeye uwo Damiyano yaciye yitura ubundi butungane bwiwe yigombeye, baca baza kugabura. Twebwe mbere twari bariho n'akanyamungozi tingo murabe wa mugabo yazanye sentare yashitse mu mutwenzi ku mayengo, baca baza barasinya inganikani zirenzira no mu mazu ngaha. Twarahaze mugabo ntaze twavuga twongera kwiga, twaje tugenda twifumbereza atabo batezi wadondusiki. Twarabandanije twaragiye ku musikiranganzi, tugiye ku musikiranganzi
twaragiye turaburana n'umusingwamanza wacu kuko yari akidufise ko agatima mugabo yagiye yakurikiye Damiyano basa aratujana kuri uwo musikiranganzi aratuvugira ibintu biragenda neza urubanza rugiye mu mwiherero twaragiye ku munsi batubariye tuzatwumva ngo Damiyano itongo n'iziwe tuvuga ati bizi dati wa twese wo mwizu niwazi niwasese imitima akagaragaza imisaha niwazi w'ikigituriye no gutakijya bizogaragara umunsi umwe kubazibiturire ngitwaruhiye aho twarahavuye turunguruza kuri sentare y'umukuru w'igihugu mu kigo turinjirayo baradutumye mukuru w'umutumba yaramusinga ntaye ngaga afite ubusi mugabo baheruka kumusubiriza vuba n'ubu turi kumwe ngaha yagezeyo kabiri arasigura ukuntu bamukoragiro yahawe itongo na Sebuko Kadaba arasigura ukuntu Marisiyano wabazakure yahawe itongo na Sebuko Kadaba akabasohora bose bakaba kabahirize none bagarutse kwaza imiryango y'abari narume arabishwa bagarutse kutembagaza imiryango yasigaye muri iri tongo usaba yuko muturenganura mukadukura ko abakenge bako kuganya abafakazi n'imfuvyi agateka kazi na muntu agateka k'abafakazi kagarukirwe urabona abo ba mama bose barafaka imwe mbere yarafuye ubundi nawe n'umufakazi aba bari muri iryo tongo ryo kwa mudendereze haguriye abafakazi bafakaye nk'uko abandi bafakara mu kandi bohote gufofoza yaba nsese mwibonera nta rengarenga bajya nta sombe bajya nta kijumbu turya ibyo twari nyaje ngeme nkazi niwe ngo atumara amanyama ngo tugwari kwaje abo ku mutumba wa Kinyami baremeza ko iyo miryango yarenganijwe yituye igisata c'ibiro vy'umukuru w'igihugu kijejwe igisata c'ubutungane yamara isanga naho nyene haratanzwe ibiturire kugira iyo miryango ntiyakigwe mu nyuma no gupfungwa bamwe bo muri iyo miryango batanguye gupfungwa bagirijwe ko bagumutse tugiye kwisuza mu kigobe twashika bakatwandika bahejeje kutwandika hariho urubaraza bubatse hanze mugaye indani mu rupangu tukicara abaje bose babandika ariko twebwe rero cyadukitaje naru wa kabiri yasanga ndi wa nyuma kuko natasigira gatatu ino yihereze baduhamagariye mu jiji abo kwa matita pesa umweko ni mutahe unakora amasaha aragitse imyaka ingahe umaze imyaka ingahe tubahereje byose muco mubona imyaka rumaze basurira ngo mweko abantu kwa matirita kugirinde ngo ntiyumva aho nyene n'ikibiki baca bugara ibiro n'isengeri twavuye ngana amaguru twagezeyo saa moya canke saa moya n'inusu rero twebwe tumaze kubiharura twaciye dusanga n'uyu amatuvumagiza ari nico boba baramubwiye ino ati bacumagize n'itatongo batituma bari he filime si kabiri si gatatu n'umuavoka wacu arakinjura pe tumurondeye ku telefoni ntitumutora twarabagije none mushinga ndahe none kw'ibiti babiciye amavoka yaciye igitara cy'ibiti yagiciye none ni mwodo hano rukuratasi udushemi sitandi wakomenya biraba adufatira ngoja ngo muramusiya ngo ritapete twandike tulijanya umuko muri komini Nyabiraba misitandi ngoja ngutongo muri cyazamiyano ngo tupe imbere nuko funga mbere hariho bangaye bagiye gufungirwa mu kabezi baraya mu gashuri imwe ngo bagumuke baciye bukeye iyo Damiyana yakotesheje kurubukisi bacabajana mu kabezi ngo baragumuke cyanduje kuri standard iyo Damiyana none tugiye gute twibe iyo miryango iratakambira umukuru w'igihugu kuyikura mu karenganyo iriko iragirirwa ikagaragaza ko irusha cyane none ibyo bintu muzotubanya ni kuva ryari ni gusika ryari twebwe tugira dupfe mwemere dupfe twe ntibopfa n'abana tubikura abana bose bimworara ingene babaye uwo muntu yaciye ambariye ngo n'ubu bofunga naciye mvura hejuru mvuga ati ko mwumva mwadubiye ko ngaha ko mwumva ari gufungwa ze namenye gufungwa jewe nta kibazo n'ubugezana usikaneyo ngo tintana mbwira ati mwebwe ibintu murya narabonye ko mwatuzungurutse hirya no hino mubwo rubanza bakikwakira n'ukuri abantu barwakiye bameze neza n'ukuri mubwo barahaguye barazunguruka mbahejeje kuzunguruka niho twagenda nta n'ikintu na kimwe batubari yadusukeyo nigiho ahantu nasikiye n'ibyo biti wumva baciye hajya kirya gipimo cyose ubona hajya jewe nibyo biti nasikiye mbimura ndavuga ati ubu yagiye ku kazi yanyeretse ndavuga ati aha hantu ntihogumuko ndagenda ndabatura ibikaratusi byarinaga kare ndagenda ndabatura ndateragira ndabirura mbibuye twarabiciye nk'inshuro zibiri
tugwize tubigure imbaho nukuri ibyo biti baciye ntibafata umwana nukuri abana n'umubyeyi jewe nababwiye kuva imbere y'igihe abana n'ubu hariho umwana ngaho atagiye ku ishuri ndetse twaraye ubusa n'ubu twiga ubusa nicyo gushika n'uyu munsi ntitubona ikintu turya kare bakizibira ngaha twaragenda harya amavoka bijya biti by'amavoka hajya hariho utu biti by'amavoka twaragenda tukaha tugahereza abana nukuri n'ubu hariho n'umugabo utareka bitanu z'uku kwa mbere yobereka ko uwo mwana yamuheguze $500 aguze impuzu y'ibenge kuko uwo mwana afite ikintu bamwirukanye ku ishuri hariho n'umwana bagiye batesinge bukabugabira kiyakiye nukuri twebwe turasabye umukuru w'igihugu mana w'imiguru aza tumuhorera aha hantu mwana bavuga ngo mu gihugu naza tutabara tubahora turarusha cyari abandi bariko bahirira abafite amahanga abo bacaba bandaha bakaza baradukura bakarima natwe dusonda umwana mana turasabye umukuru w'igihugu ajyana umuntu adutabara mana turahunga turakorowe turarusha imbere y'abana abo bacaba bari data wacu yarabize kubanza yambaye ko uko nimotera ndakubera icyo cyabana irabana turasabye umukuru w'igihugu ayo majwi tukaba tuyakesha imbuga hwaniro tubibutse ko kuwa 2026 Kigarama umwaka w'2025 mu kiganiro c'umukuru w'igihugu n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu cabereye imuramvya umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaremeje ko igisata c'ubutungane kirangwamwo ingorane zitari nke hamwe no kudendera kw'imanza z'amatongo bamwe n'abandi bariko bumva ingene abapfakazi n'imfuvyi bariko banyagwa amatongo bigizwemwo uruhare n'indongozi zirirwa mu bikorane vy'amasengesho ngo zashize imana imbere bamenyesha ko ata wundi muti atari ukuva hasi kw'abarundi bagashiraho intwaro ishira imbere ubutungane bwigenga burenganure abariko barenganywa izuba riva ku butegetsi bwa CNDD-FDD n'ubw'imbere yaho ikiringo co kuva kuwa 13 gushika kuwa 17/2026 co gusansuma abarimyi mu gihugu cose bageraniwe ifumbire barihiye kuva mu mwaka wa 2022 gushika ubu mu 2026 hamwe n'abakeneye ifumbire bazokoresha mu bihe vy'irima bisigaye muri uno mwaka cabaye gito ngo harakenewe iminsi 5 kugira ku mitumba ya zone Minyare komine ya Cankuzo babe batunganirije abarimyi ivyo bivugwa n'umwe muri babiri mu bajejwe rusansuma muri iyo zone bamwe n'abandi bavuga ko atana rimwe barumva igihe gihuye n'ibikorwa leta iba itegekanije gukora bagatumwikomo ku bahinga bo mu bushikiranganje butatu bwatunganije iyo rusansuma hamwe n'abashikiranganje ubwabo bacemeye bagatako bakagitangaza ku bwabo ico ngo kije kugaragaza kandi ko leta ikomoka kuri CNDD-FDD ihushagirika mu vyo ikora leta nk'iyo ngo niyo gusezerera inkuru na Ninete Nancy Yomotoni mu gihe zone igizwe n'imitumba 6 ariyo Rutoke, Kavumu, Nyarutiti, Nyekerera, Karago na Murehe umwe mu bajejwe iyo rusansuma muri iyo zone avuga ko abarimyi bo ku mutumba wa Kavumu ari benshi ku rugero rwaho hatongerejwe nk'iminsi 5 amakaranga muntu atonze atoba arashikirwa uwundi bakorana akamenyesha ko karangamuntu zaraye kuri uyu wa 17/2026 zirenga 500 mu gihe wo mu Rutoke avuga ko hasigaye izishika nk'300 bamwe mu barimyi batarasansumwa bo banegura ko huzuzwa byinshi bigatuma ko umuntu umwe bamumara ko igihe kinini abariko barashira mu buhinga bwa none ivyanditswe n'abajejwe imitumba bo bamenyesha ko ubuhinga bwagoranye kuko ikarihirizwa ubwenge ryabaye ritahuye n'ibyateguwe kuzuzwa mu matelefone agezweho gutyo bica bituma barindira intumbero bahabwa
abashika 540 gusa akaba aribo bari bamaze kwandikwa mu gihe ababijejwe bemeza ko umutumba umwe wonyene wokogwa mu minsi iri hagati y'5 n'6. Bamwe n'abandi bavuga ko atana rimwe barumva igihe gihuye n'ibikorwa leta iba itegekanije gukora, bagatumwikomo ku bahinga bo mu bushikiranganji butatu bwatunganije iyo rusansuma hamwe n'abashikiranganji ubwabo bacemeye bagatako bakagitangaza. Ubwabo ico ngo kije kugaragaza kandi ko leta ikomoka kuri CNDD-FDD ihushagurika mu vyikora. Leta nk'iyo ngo niyo gusezerera. Urakenuye Ninette Nancy Mutoni. Ni hano amakuru mwateguriwe agarukiye. Ndabashimiye mwebwe mwese mwashimye kuyatega abiri hamwe n'abitanze akaboneka akongera akabashikira. Imana ibandanye kubarinda. Ndabike banuye musigara amahoro naho ubutaha.